ndabuze iyo nja niyombi kuko itunanira abavyeyi atasha batadukorera twama tubabaza abadukunda kandi bagerageza kutunezereza dukora amakosa ntitwemere kwakira ingaruka zabyo amaronka duhuma amaso tukirangiza ubuzima bw'abandi mana babarira ivyaha vyacu uhindure ingeso zacu kuko iyo menya yamiza munyu. Brenda, ndabizi n'ukuri ko vyabaye ari je nabigize mu ruhara. Ariko please ndagusavye n'ukuri uwo mwana w'umuziranenge umureke abeyo. Ndamureke? Nitwe Imana yavyaranye n'umukene nkawe. Umwana azeyitwa nakwashe. Nakubariye ndayikurayo. Brenda, ndabizi ko nkenye ariko basi uwo mwana please ndagusavye mureke yibereho. Tina vyanse James, nibiki ko mbona umengo ntameze neza. Briere, kweri simeze neza ariko ntaco vyihoze. Nivyozi kandi mbona utameze neza. Urazi Briere, Brenda abwiye kunkuriramwo inda n'ukuri. James, nibihangane ndazi Brenda ivyo ntavyo yokora. Abakobwa niko tumeze. Sha sinzi kweri. Mano sumu neka dodo. Injira.
Edi we banza wigire banza nkurikirane ibyo uyu mukobwa shewe wahoraye kwa barambye kabisa gusumeze neza netse neza tini ko ndakora ariko muramye nkuze neza mbiriza Brenda soit qu'elle voyante mbwira ikibazo wowe ufise kuko ndiko ndakurana namwe ngo nze neza nibiki Frank urankunda none gushika no munsi icyo kibazo kiza gute ndagukunda n'umutima wanje wose urankunda n'umwana afise mu nda yanje umwana ushatse kuvuga gute umwana afise mu nda yanje umwana ntaho uzaneza kumbwira ngo umwana ntibikwiye umwana iki ko umuntu uri inkumi umwana abavuye hehe Frank sa uraneyinda c'est pas possible ntabwo ntenda jewe ariko Frank nyumviriza umviriza nkubwira nta byinshi uri kwambwira inzabaza nanyu bayizi Frank nyumviriza sohoka mbya muri shambe nyumviriza nkubwiye ati sohoka mbya muri shambe nta bindi uzanye iki hano sohoka haguruke ariko Frank bantu nyumviriza we nakubwiye uvuze ngo ibintu byinda iki niki sohoka mbya muri shambe ariko ari kwanza ukanyumviriza sohoka mbya muri shambe nakubwiye sisubiramo gute musore meze neza yego sanzo banga muri karite cyo no kwibariza gato jewe rero ikibazo mfise jewe urandi mushasha ngaha naje ngaha ntamenyereye none naje mu bintu by'akazi muga abantu nanje kurondera nababuze nayo bamuse telefone gato mu ntize ndabaronde ko je telefone wanje yanzimanye nta kibazo vraiment akira ya la ila Jimmy Jebrem ikibazo kwe okay none vraiment ko bigenze uko ngaha hafi ntantu basi ubona ngira nkantu nk'ihoteli noshobora kujyana biranda narushe n'urugendo ni rurebu ihoteli zirahari burya je nsanzwe mba ngaha nyine no kwereka ahantu zira ariko n'amataco bibatwaye burya je ndibana sinzi ko mwoza karari wanje burya nayo mahera usanga ari namenshi umusoro ashaka kwizera umuntu vraiment umuntu muhigambe je mu bisanzwe kameremere yanje sishobora kwirengagiza umuntu na gato shanje ku neza mve mu nkoreye sinzi ukuntu nzoye gushimira nta kibazo mutama ibi ni ibintu bisanzwe
Briera ko wigira impumyi hano nagiye ko nagukunze basi nkora iki ubone ko nagukunze Bruno nuko nabwiye ko nakwiyumvamo n'ikintu ushaka niki Briera James nawe katuma atamungu numwe muri quartier gishaka kubona Ega we twarakuranye nta mwanya mfise wo good kandi narakubwiye ko nakukunda Brie shaje kana mureke tuzoraba Server we James vraiment warakoze ibintu byiza kaye ashoboye wamfashije byinshi banje ngo mbandanye nta kibazo mutama ahubwo burya rero mugenzi aba ari umugenzi nyene gusa nawe wambereye umwana mwiza waramfashije vraiment waramfashije vraiment wambereye umwana mwiza Jena ngwambandanye rero sinzi mugara ngomba nagusigira akantu kagafana amafaranga y'amakashi yanteranye kuri iri mikashi ndibaza nta ngorane nta kibazo vraiment muba mukoze cyane nibutse nimero 69 sawa 323 4 sawa rero tudosubira sigara amahoro kavugane n'uyu mushitsi yego urugendo rwiza sawa di mutama Mani yakumurikira n'umunsi ashira koze ku mafaranga akono kurikora iki buri gihugu umunyibutsa ko ndi umukene zuravyihoza basi burya mugabo mwari kumwe n'uwaye mugabo dini mugira neza mugabo twahuye ejo yaje mu bintu vy'akazi ariko arambaza nyine ahantu yorara ko yana telefone yari yamuzimana ambwira ati we nturi kuja kuhiga ibintu vy'amahoteli ngo wirarira iwanje acaraza twiraraniye ubu naharitahiye okay hama numwe vyo gukora minda nabire wow Imana ishimwe kweli usaba kondisiyo yuko kondisiyo yiyi cyo twimukira hehe uraharonde ntidushobora kuguma ngaha kandi urabizi ko abavyanjye ngene bakaze naho urabizi ko ntuja kugupresenta nubona kwemera urabizi ntaco nta kundi nyene reka nta kundi tuze duhiga hano ashakora amakora igishoboka kweli keneye ko umwana baho twimuke tugende bananje hako umwana wanje yopfa kweli bitayari kwimuka Oh boga, fresh man. Fresh bro.
Iwa. Tenone bahungu mwebwe kese. Makuru y'ibera. Yo Frank ahubwo urazi Yego mwi. ibintu Briera yarankoreye. Briera. Briera nyenuze Ahasanga bari indabo yiwe. asama. Urabona ibintu yakoze yarangaye ko nyine arangara ko biri seri andutisha akaga tipe man kamwe gapanze muri bwa buzo bwa Des Ki James. Biragoye. Urazi yuko James abana bonga hamwe site yaba matsi. Bosha na Brenda narumvise ko ari akantu. Mani. Tuza. Brenda wewe rero. It's a long story. Yahe. Reka ndababwira. Nagize ukunibereye muhira. Mbona raje ngira ngo ibintu bisanzwe. Yangaje kunsura tuyage dutera inkuru. Mani nagize nkukunya. Numva ngo tugende muri sabana kubwira ikintu. Nagiye numva mbwira ngafise ndayanje. Ndayanje. Natangaye. Icyo nakoze ni iki? Nabe bamwirukane. Ambire mu nzu. Bro, newe ntiwamuri. Oya reka sha yareka. Sha naho uba warabikoze. Nta kibazo James azorera. Ati rero wabyihoze kuyemera. Kukwe James. Ni sawa. Udashika none. Ahubwo yanje kuraba James nanamubuza. Si hati. Aya vrema nawuze numanyugururi. Gana hasimbi. None we mwaba muzi ikacagiye wa musike nigeze kubona uduca ko ngahe gemeruka ngako muraba. James ni musaza wanje. James ni musaza. Ni musaza. Ashanda homvye vrema ko ngiye ntamubonye. Tushugaruka. Ahubwo gusa kubera na telefone yiwe namurondeye nsangira Jimije ahubwo ucuma ka nimero kawe kugira nze kumurondera ko yiwawe. Wewe ndamukeneye cyane vrema. Ngenda zibaye. Yego. Murakoze vrema. Mese nawe rero muze ko mundamukiriza. Sawa. Yego. James nuzuriburisha je nko vrema sindabikunda. Wapi simburasha ahubwo nyene je mbona twama turamana buvuga yuko nobura gute. Uratangwa byantu byo kunyikura. Mbesha ahubwo Brenda bigeze. Brenda. Sha Brenda yaremeye nyene yuko atazoyikurayo. Ariko ari kiki? Brenda kweri ngwashaka twimushe tuvino. Umbise mene ko ndakubwira none wagenda uzomusigiye. Briera ndagusavye ntubikomeze n'ukuri. Tuzaba turavugana kuri telefone. Ariko abahungu bino nzobakirira hehe? Bose ko banyagiza kundakura. Briera akura bizi. Ego ndabizi ko nagukunze ariko ntubibona.
sha Brenda vrema ku bintu nkoreye uyu munsi je sinzokwigira ndavyibagiye kuko mu bandi bakobwa bose tumaze guhura umbereye wa mbere kwe nkoreye ibintu vyiza cane gose. Aha. Nani mbona nk'iki? Nkundira nkakwisabira ikintu kimwe gusa. Baza atanakimwe. Okay, urazi ikintu nashaka kukubaza. Urashobora kwemera ukambera umugore? Jewe mu mugore wawe? Wewe nyene. Ntakimwe. Brenda ni iki gitumye uza kundaba ko wari wavuze kutazogaruka? Junior usi umwanya wo gufyina ndaguhungiyeho nk'umugenzi umfashe. Gufasha iki? Ibi bintu bibibanga ahubwo mani cyako ndangira umuntu afasha gukuramo inda. Junior irengagiza ibintu byose dupfa ariko kino kintu uvura mu kimfashe. Brenda ni wampfira ko nawe iyo ndaho himaze amezi angahe? Imeze amezi abiri kandi je ndiyumva ntaco noba. Urafise Samire none? Amanda ndayafise amahera. Ukinyaruka ugendero witegura ucize umpitane tugende. Tugende gusenga uri kurazezeta ngaho. Niba bikeneye nyaruka. Wewe nta musi n'umwe uzigira umpa n'amahoro kweri ngo tubane neza. Tuyako kuko nawe urazi ko yampaye mu kunyicira ubuzima. Ariko Brenda burya uribuka yuko je n'ukuri ndanagukunda. Unkunda urazi James guhera no munsi unyibagirwa kuko ninda yari dubude yapfuyemo. Ito ni wabinkorano. Sinabikubwira. Ito ni wabinkorano ko tuza ahubwo mbiriza ntihagire n'umuzomenya ibyanje nawe yarahetse. Sinibiki kutena tunakiruka. James ndando mususko ndagusanga. None niwe sanga ari Brenda ari. ntagira ikibazo. Byarangiye byahetse. Ibiki byahetse? Yamwishe. Ntumbwiye ko Brenda yawe yakwima yanda yawe. Brenda n'umwana mu gushika hiyo hose. Riganje. Yabikoze nta mutima agira. James barabanyagiza gukunda
ariko wangiye kumukunda kurusha. Odi. Odi. Junior. Brenda. Junior. Ndagusabye wigira nkaho utanzi n'ukuri ndagusabye n'ukuri. Nigira nkaho ntakuzi gutabwo uri ngahago. Oya Junior. Junior. Ibi bintu nibanga. Je ngaha nararongowe. Wewe urongo? Ivyo bishobora. Nukuri nararongowe ngaha mwana urugo man. Wewe urongo? Ibintu sindi ko ndabitahura na gato. Byumve je ndi mugore wa Sublime. Burya kije gihe nagusaba. Igihe wansaba kugufasha gukura yinda bivuga. Vuga buke. Ndashaka kubona none umugabo. None kubera iki warinda gukura yinda yiwe? Oya ntiyari yiwe biginda yari ya James. Ubu nyene twishe umwana wa James. James yarakenye ntiyari kuntunga ubu sinari kumwitesha. Mbese kusha kwikana. Bana bivuga twali bwawe. Sheri? Ziba. Junior naona inize. Ose je no kuri ibintu ntana kimwe na Ziba nawe. Rero wanyigize kinzoka kubera amafaranga yanjye. Uja kunteranya na James. Ndagusabye. Ziba. Ahubwo uhera ubunyene ucumvira muri rugo rwanje sohoka ubunyene. Sheri nawe so kuja sheri n'ukuri. Oya no nicumvikana. Ose ariko wawe Numa ntagamba yawe ngiye kuvanga ahubwo amese sohoka mumvire mu nzu. Basi no dudu ndufaranga dukeye bazi. Sohoka nta kintu na kimwe atuzanye ngaha sohoka mwese. Oya.
urabona vringa nshaka juje nkibagira nuko nashonje. Urashonje. Ntugire ikibazo reka ahubwo no musi ndaguhekeye anje kugutekera. Oya sinata umugabo wanje isiga amakara. Kubera ikijya mu byo kingana tetse utozirya. Yashidi kabasi dufashanye. Kibura kati bitungura nje gufatisha imbaho. Ora bebe, urabe ntiwiturire n'ukuri kuko izi ntoke zawe ndazikunda. Nawe urabe ntiwikate. Wewe chende kondaruka. Nicho mugasi ngo nontrawe. Tonda James. Mugabo w'amanyama narahe. James ari hehe? Sheri. Oui bebe. Sheri. Ahe. Be, sheri ko nari nasenze mu gatondo ibi bintu byo bimbaye ko guteye. David nako abaje cyane. Ariko nasanze rero umuntu umunda byukuri. Wachihama. Nyene naje kusanga baje mu mbabari kugira subirane isubirane hama haci hariye dukundane dukundana je nawe sheri wanje ntawe ubona oya umviriza agahungu nkanje oya James katorera umwana James ndabizi narakubabaje cyane umviriza kwanza reka kunahise sema James Babarira James